Good morning, good evening, depends where you are. Bakoze ba BDUSA, of course, yes, nko mubizi kuri Mike mwa muri kumwe na Felix Kaongo in the house of BDUSA. Yeah, today twabazaniye bishasha abigeme b'abarundikazi murabona baraberewe basa neza. Yes, of course, turi kumwe na Ani na Lirette. Bamwe mu bigeme basanzwe bafise novuga ko ari coopérative iri kirabica bigacika nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi, nayo si yindi ni Innovation Plus Plus. Ya reka tubahe ikaze muri BDUSA. Ani, murakoze cyane ko twakira. Uyumva gute kuba washitse mu kibanza cya BDUSA? Je ndagyohewe cyane, nasanze ari ahantu heza hatekanye, vraiment ndagyohewe. Akazina kawe gasanzwe ari Ani gusa? Oya, ku mazina nitwa Nizigimana Ani Joanis. Ego. Reka nawe Lirette tukwakire muri BDUSA. Murakoze cyane. Kandi kazina? Akazina kanje kandi ni Nishimwe, donc nitwa Nishimwe Lirette. Na cyane cyane turabona murafise Innovation Plus Plus, mwayitanguye ryari? Innovation Plus Plus twayitanguye mu mwaka w'ibihumbi 2020. Twatanguye turi abakobwa n'ubu turacara abakobwa, kandi aho twatanguye twari bake, ariko ubu turashobora kuba tugeze ku gitigiri kininiya. Yego. Bivuze yuko ni coopérative y'abigeme gusa, umuhungu ntashobora kujamo? Oya. Oya, nabigeme gusa. Tugomba yuko natwe mu bigeme twashobora kugira iterambere nkuko n'abasore namwe muhora mugira iterambere. Mwebwe ndabona mwarateye imbere kabisa, muri n'ababosi kwe, muri ababosi banje. Iyi coopérative yanyu ndabona musanzwe mukora ibintu bigiye bitandukanye, navuga ko ari vyiza ndetse bitanamenyerewe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Vyaje gute, yatanguye gute, icyumviro cyo kugira ngo Innovation Plus Plus ishobore kubaho cyavuye he? Ahanini cavuye ku gushaka gutera imbere nkuko nako ndabivuga. Twaragiye hamwe n'abandi bakobwa, twari dufise impano zitandukanye, umwe yakora ukwiwe, hama turavuga tuti reka tuje hamwe, hama turondera ukungene twogira ikintu turi hamwe twese hamwe. Hama turiko turatera imbere buke buke, umwe yazana ico ashoboye gukora, akazana ahageza. Mugabo uko twateye dutera imbere niko twagiye turabona yuko hari ibintu dushoboye gukora, cane cane ibimubona imbere yanyu. Ego. Hama iyi ntuzenya yanyu coopérative wavuze ati uko mwatanguye mungana siko bumungana, mbe kugira ngo umuntu ashobore kwinjira muri Innovation Plus Plus nk'umwigeme ari hariya muhira atabona iterambere ryiwe, bisabwa iki kugira ngo ashobore gushika muri Innovation Plus Plus? Bon, kugira umuntu ashobore kwinjira muri Innovation Plus Plus, d'abord to la privilégia umuntu aba asanzwe afise impano. Hayo abakobwa usanga bafise impano mugabo ugasanga arikorana, rero iyo wikorana biragora gutera imbere canke kumenyekana. Tura privilégia abo bakobwa basanzwe bakora nk'ibi dukora mwabonye ngaha, yuko bobo donc boza tukaja hamwe. Ego. Hama umuntu adafise ya mpano mugabo ibintu vyanyaba yabikunze, ntimushobora kumwigisha kugira ngo nawe ashobore kubimenya? Ego, mubo turi kumwe deja hari abo twigishije, ivyo navyo biravana. Hari igihe duhora tugira reka tugire recrutement y'abandi bashasha, kubera muri ibi turakenera main d'œuvre. Rero muri iyo main d'œuvre turakenera abantu duforma nabo kugira ngo bazoze baradufasha muri duke tugisanga tudufatiriye. Abo nabo turagira recrutement, rimwe na rimwe duhora tulansa yuko dushaka kugira recrutement, hama tukaba recruter. Muri ibi bintu byanyu musanzwe mukora, eske mubona abarundi bavyakira gute? Ico novuga mu Burundi haracariho mentalite yuko ikintu gikorewe ngaha anya atari ikintu ciza. Harimwo akantu kuko atari ikintu do qualité. Mugana agomba kumenyesha abarundi yuko ibintu do qualité birahari mu Burundi. Abantu bakora ibintu vyiza barahari. Suffit yo kurondera canke suffit yo kumva yuko ico kintu nawe wokigura. Ikintu gikunda no gushika kandi ngaha mu Barundi barakunda kumva yuko akantu wewe bazi Lirette nzi ikige kintu yogikora oya nawe ntu. Donc abarundi ntiba privilege gushoreranira hagati y'abagenzi canke yabo bazinanye.
ego nico novuga abarundi bacakiriye mugabo sinonavuga yuko ari bose hariho abandi babishima vy'ukuri kandi badushorera banadukurikiranira hagufi mbese bakanadushigikira nka jewe ndabona unaberewe wambaye ihereni wikoreye en fait urumwe nkawe ntibigusaba kuja mu isoko ngo ugiye kurondera ihereni uhita ugikorera ugacurishyirako nk'uko bivuze nkeneye ikirato naho nyene nkeneye ishakoshi ni muri yayandi nyene nkeneye ihereni en tout cas vraiment ndaberewe hama iyi koperative yanyu nk'umuntu ashaka gushika ahantu musanzwe mukorera mufise biro canke mubikorera muhira bimeze gute ego dufise bureau uwifuza kudushikira ashobora kuza mu Gihosha kuri rue Inkondo ego en fait haragoye gatonya kubera aho hantu ata rue baratangura kwita cane mugabo umuntu azi rue Inkondo akagera kuri Église Anglicane ni hafi yaho gato yes mukibitangura hari 2020 okay nubu tugeze muri 2023 nk'akarusho ubona ati jewe vraiment muri koperative yacu akarusho tumaze kuronka naka akarusho ka mbere novuga ni ryaterambere nagumye nsubirako ni kuva aho uvuga ati vyose ndabisaba umuvyeyi canke vyose ndarindira uwumfasha ukagera aho uvuga ati jewe nyene ndashobora kwiyasura jewe nyene ndashobora kwifata neza jewe nyene ubwanje ako niko karusho ka mbere akarusho ka kabiri iyo uri kurakora ibintu novuga ati urashiramwo ubwenge biranakudevelopera ubwenge donc uko nabona la réalité du monde kera muri 2020 ubu siko ndayibona ikindi novuga ni influence dushobora kuba tugira ku bandi bantu igambere warabona yuko muri 2020 tukibitangura n'abakobwa twaba turi kumwe bavuga ati oya vraiment ivyo bintu sinobizamwo no gutumwanya ibintu vya gutyo ariko aho tugeze ngaha turabona ko hariho benshi turiko ture influence bumva bashaka nabo kugira ico bikoreye mu mpano zabo basanzwe bafise ego ni uravuze ati mwaragize iterambere ariko niyo umuntu akora ikintu haraba ama challenge ya nize challenge nyinshi mukunda guhura muri aka kazi kanyu challenge ya mbere ni y'uburyo kuko tuba dufise ama ide menshi mu mutwe tuba dufise utuntu dushaka gukora tuba dufise ahantu tugomba kugenda cane mu ma exposition mugabo ugasanga ntushobora guproduiza ivyari bikwiriye kugira ngo ushikane muri ya exposition ugasanga twari dushaka gukora dufise ama ide y'amashakoshi nk'ijana mugabo kubera uburyo dushoboye gukora nk'amashakoshi 20 gusa ego iyo ni challenge ya mbere challenge ya kabiri dukunda guhura nayo niyo kubura les matériels zo gukora sinzi ko mubibona kuri tuno dushakoshi twacu twaragerageje kugira ka innovation ga Kenya naco ngaha mu Burundi hariho ama matériels menshi tudafise donc hariho utwuma tuba dukeneye kugira dushobore guproduire amashakoshi meza tukatubura hariho ama machine tuba dukeneye ashobora gukora neza amashakoshi yacu ariko kubera uburyo kandi kubera bidahari ngaha mu Burundi tukabibura iyindi vuga ati ni intambamyi ya gatatu ni ya mentalité bondaise navuga yuko ushobora guproduire akantu umuntu akaza akakaraba akavuga yo ni keza wamubwira ati bon 25000 ngo ya vraiment ngo ndumva birenze ngo ari mu Burundi ngo rimwe mwazikoreye donc ugasanga ni kibazo ego nivyo ahanini novuga sinzi ko rihari hari bindi yoshobora kunyongererako nibaza ko byinshi yabivuze mugabo na cyane nico kibazo ca le matériel iratugora cyane au fait turafise ama ide y'ibintu dushaka gukora byinshi mugabo na nk'ubu urabona turi ngaho tudushakosh utusiko twonyene twiyumviriye hari utundi twiyumviye mugabo kaje usanga le matériel ntayo dufise kandi tuba dushaka gukora ikintu gikomeye pani ibintu vya pirate dushaka gukora ikintu gikomeye kaje usanga byatugoye twabuze matériel tukaca dukora ibyo dushoboye gushikira iyo ni challenge ya mbere vraiment tukura nayo nkuko bivuze mufise amaide menshi y'ivyo mushaka gukora mu mufise ahantu muvyiga namwe mu hanze y'igihugu canke hatandukanye canke ni ide ziza mu mutwe ati ambo ngomba nkora iki mugaca mugikora nibaza ko abantu bose mu gukora ibintu baraba inspire icoco gusa
haraho tuba inspiré muri twebwe nyene jewe nkaba ndafise ide nk'iyumvira ati aka kantu karya gasakoshi ndagakoze gutya karya karato ndagakoze gutya koba keza cane kurusha hari igihe haza ama-ide muri twebwe nyene mbwa hari n'igihe tuba inspiré par abandi bantu cane cane je ndakunda gukurikirana aba femme africaine kuri Facebook usanga bafise ibintu bagiye barakora vyinshi donc nkavuga ati naje karya kantu ndashobora kukigana ego hama muri ibi bintu musanzwe mukora en fait hariho abantu bariko baradukurikirana ashobora kuraba bakavuga ati ambo kajya nagaki muri innovation plus plus musanzwe mukora ibiki muri make muri make ibi mubona ni nka echantillon y'ivyo dukora hari amasakoshi dukora hari ibirato dukora hari amahereni dukora hari n'udutapi amatapi tuba twakoze mu nyuzi kandi ayo matapi dukora twebwe turaya personaliza ku muntu no kuvuga urashaka kuvuga ati je nkeneye itapi ingana gutya ya couleur isa gutya anye hama tukayizana uko nyene wewe uyipfuza hariho nabandi ushobora kuba usanga bavuga ati jewe ndi BDUSA ndabira unkore BDUSA shaka unkorere akantu kameze gutya ngaca nandikiye hamwe ya BDUSA ego hama iyo ni kuri partie ya production artistique turakora n'ibindi muri service de cérémonie aho turakora ubukaze kwa mutama akuki amagaba abashaka location bijya vy'imvutano amakanzu y'abamariye udushapo bamariye bakoresha ushaka aba serveuse ivyo vyose tukabikora mugabo cane cane turakunda gushimikira ku kintu ciwacu twebwe nyene kidukomeza kwiha inyigisho z'ukwikabura ubwenge twebwe nyene donc kugira inyigisho entrepreneuriale sur la gestion financière marketing digital ivyo nivyo twiha twebwe nyene abakobwa bari muri innovation plus plus ego hama bakunzi ba BDUSA muko muradufollowinga koroke yari muri commentaire nimushaka akarato keza ushaka agashakoshi keza kurikira je hariya muri commentaire wandike commentaire hariya muri BDUSA media uvuga ati wow nimbukeza abarundikazi bacu ubakeze hama wavuze yuko muri abigeme bashika 33 okay no kuvuga haje abandi umuntu ukwaje murashobora guca mu makiro uko nyene TikTok canke ntabyo musaba komsa nkuko mubizi hajya anye gukorana n'abantu biragoye ikintu cyose gikenera organisation kigakenera ukungene mugishira ku murongo ntitwigera tugira kwakira abantu ngo urumva ngo uje wese acatera yinjiramwe aho vraiment yo bari mu isoko mugabo turagira nkuko Lirette yari yabivuze turagira umwanya wo kuvuga ati ubu harageze ko twakira abashasha tukabatumako tukagiramwo selection abo tubona ati aba anye vy'ukuri haraho bazogeza innovation hari naho bazokwigeza bonyene muga hariho nabandi usanga bidakunda kumvo zitandukanye ego turafata umwanya wo kugira twakira abandi innovation plus plus nk'aba type canke abahungu usanga bakunda ibintu vyanyu ashobora kuvuga ati nanje nashaka kuja muri innovation mugabo baradukumiye sukubakumira je kintu nkunda kuvuga Imana yarahezagiye abahungu mwebwe musanzwe muzi kurondera musanzwe mufise amachance musanzwe mufise ukungene mutigita hirya no hino mukaronka ariko abakobwa ayo machance ntayo dufise umukobwa kugira ashika ahantu avuga ati arageza ahantu yisununura nuko aba yaragwanye vy'ukuri twerebwe rero twashatse gufasha abakobwa tukiri aba jeune sinzi ko twabivuze turaba jeune fille gusa ego harimwe abari mahanya mugabo baba bakiri muri ya myaka baba bakiri aba jeune donc tugerageza yuko twiyeduka hakiri kare kurondera gutigita kugwana nka kurya abahungu mu bikora hama tukaraba yuko kw'imyaka igenda iragenda ariko natwe twoshikira kuri ya level mugezeko gutigita nka kurya abahungu mu bikora ariko namwe muramutigita dushaka kubigana dushikira abahungu nyene hajya bageze natwebwe abakobwa turi hamwe dushobore kuhagera hama innovation plus plus kubera iki coopérative yanyu kuyita innovation plus plus ico mwomenya co twebwe twatanguye umwe akora ivyiwe umwe ari ukwiwe hama turaja hamwe tumaze kwiyumvira izina turavuga tuti
nta kintu kirengeye cyane ivy'abandi bagiye gukora. Par contre dukeneye bijya nyene dusanzwe dukora tuvyinove, dushiremwo agatushe gatonya, tuvuga ati naga plus tuzanye hama, kuko twari twiyumvira ati aho tugeze ico gihe siho tuzogereza aho gusa, turakeneye kubandanya, twaciye tuvuga ati ni plus. Donc twashizeho innovation hama plus kuko tuzoguma twiyongera, n'ubu ntimutubonere kuri ibi gusa, hariho n'ibindi bigiye kuza. Twizere ko tugiye kubabona no mu yindi migambi y'igihugu igiye itandukanye, turetse ivyo gukora amasakoshi n'amakandambiri. Ego cyane, hariho ayandi ma projet dufise, turibaza ko abadukurikirana tunabahamagarira kudukurikirana, muzobibona biriko biraza. Musanzwe mufise n'imbuga zanyu mukoresha kugira ngo mwamamaze ibi bikorwa vyanyu? Ego cyane, turafise page Facebook Innovation Plus Plus, turafise page Instagram @innovation plus plus bifatanye muri minuscule, turafise Twitter @innovation plus na 7. Murashobora kudukurikiranira ngaho. Na cyane muba mufise nka umuntu yama bafata mu mugongo, sometimes abari inyuma avuga ati je na innovation ndabafasha mu kanaka? Turamaze kugirirwa amahirwe yo kubashwazi mu bintu bimwe tukaronka ama prix, tukaronka ama award. Turamaze no kuronka n'abantu bavuga ati je nakunze ivyo mwakoze, agashiramwo ukuboko. Mugasi novuga ngo hariho abantu badukurikirana progressivement, oya ntabahari, novuga ati ni twebwe nyene twiyotofinansa. Mugenzi wawe yani aravuze ati muramaze kuronka ama award, nihe award uvuga ati ni award turazibagira muri Innovation Plus Plus? Bon, kubijanye n'ivyo vy'ama awards turafise abantu bamwe biyemeje kudufata mu mugongo, sinovuga ngo ni nko kugira ibintu birebe, ni kudufata mu mugongo, kudushigikira kugira ngo igihe cyose habaye exposition aha kuri Cercle Peak, igihe cyose habaye akantu twebwe iby'iwacu bibe privilege, amaproduit yacu dushobore kuyatwarayo, dushobore kugira exposition. Donc iyo novuga ati ni nka success twagize, kuko hariho bwa mbere visibilité, abantu bazotumenya cyane gusomba, kandi nakwe twizera ko bazodushorera hama tukagira ico turonka cyane. Yani ntaco wokongera ko kuri ako kanavuze? Ego cyane, ico ni ikintu caturyoheye, kuko harya anye iyo ukora ibintu artistique ugaca ubijana bikicara ku kibanza canke muhira, kuboba babikorera muhira, ni ikintu novuga ati n'uruhombo, kuko ibi inye mubona ego biraramba, muga biramba iyo umuntu ariko arabikoresha. Donc iyo vyicaritse ahantu novuga ati ni nk'uruhombo, ntaco bimara. Ariko iyo dufise ahantu dushobora kugenda kugira ko exposition, abantu bakaza bakabibona bakabigura, novuga ati ni intambwe twateye nka Innovation Plus Plus. Innovation Plus Plus mubona babigura nkuko mwe mwari mwifuza? Aho tugeze aha vraiment turabishima. Par contre ico twari twifuza no kugira uburyo bwinshi bwo kugira dushobore kubikora cyane gose, kuko la demande est là. Turafise abantu babidusaba, turafise abantu babikeneye, mugabo twebwe offre yiwacu iracari ntonya kubera kudo protection ikiri nini ya kuri twebwe. Twifuza rero kubandanya dukora beaucoup plus kugira dushobore gusatisfeza abo bantu bose bakeneye ivyo dukora. Narakubitiye kuri novuga karima pe yanyu canke igicapo cyanyu cerekana ivyo mukora. Hari amajambo nashoboye kubona ngo the little you bring the more we get, nuko nyene innovate together. Kubera kayo majambo byavuye muri kwa kunyene natwe twatanguye, jewe narazanyaka, Lihete arazanaka, uwundi arazanaka, the little they brought the bigger we get. So we innovated together, twese hamwe turi hamwe twaragerageje kwinova. Nirihe tandukaniro rihari gukorera hamwe n'abandi no kwikorana? Hariho abantu usanga nk'umwigiye mugasanga yarigunze, jewe ndiko ndakora ibi, nike kintu ubona nk'itandukaniro hagati y'abo bantu? Jewe ntaranavuga mbere n'itandukaniro. No hamagarira abarundi bose, abarundikazi surtout, kuja hamwe n'abandi, kuko ikintu ca mbere co womenya ahantu dushika turi 33 ntiwovu hashitse urumwe,
ça c'est vrai, c'est la réalité. Jewe nari gushobora gushikira abantu bashobora kunshorera abantu 10. Iyumvire turi 33 n'abantu 330 baba baje. Kandi ikindi jewe haraho ngeza mu kwiyumvira. Ngeza kuri iyo shakoshi gusa. Mugabo riheta aje avuga ati oya reka dukore nino shakoshi nayo. Uwundi aje ati umviriza ati ahubwo sinivyo gusa kake gatenge je ndabona two gakora kwihereni agaca akora kwihereni uwundi nawe ati mbere rero ati ahubwo dukoremo n'ikirato. Donc iyo muri hamwe mugira ama ide menshi mushika kure kandi muraterana n'intege kuko sinobesha iyo muri ko muratangura entrepreneuriat canke muri ko muratangura kwiyungunganya hari ibintu byinshi bibarusha urahomba uratamahera urabura umwanya ariko iyo muri benshi hamwe nubwo ushaka kuryama abandi barakuvyura nubwo ubura amahera uravuga ati umviriza nawe zana dushire hamwe nuko hama ngerageje kuraba ibintu musanzwe mukora ndabona umengo ni ibintu bikoresha abigeme vyambara abigeme kubera iki ata bintu vy'abahungu canke abagabo mbona mukora okay mukuri guhari nicuko abigeme turakunda kugura cyane gose nukuri uharuye nk'incuro na jewe nguri impuzu uravye incuro nguri birato birarenzeko donc nkuko tubize ati abakenyezi canke abigeme nibo bagura cyane nico twace dukorerako ateka dukorere kuri ico kugira ngo twirongera kanoti turonka kanoti d'abord ikindi naco abahungu murazimvye vraiment abahungu murazimvye ntimugura kenshi ntibagura kenshi n'urinza agurira kado sheri wiwe canke akagurira kado umuvukanyi canke akagurira kado mama wiwe donc biguma bigaruka ku bakenyezi n'abigeme twiyumviriye igisohoka cane kurusha hama innovation plus plus nikiye kintu bavuga ati en fait navuga ni nka long map ikintu kinini bavuga ati twebwe twifuza kuzoshikako kinini twifuza kuzoshikako niki ikintu ca mbere kinini twifuza kuzoshikako ni industrie textile ngaha mu Burundi yindi atari kotebu bien sûr iyo niyo ya mbere twifuza kuko n'ibintu byose dukora bigenda muri cadre ya textile dushoboye kuronka industrie tugashobora gukora amatissu atandukanye amaniro ama polyester ama jeans novuga ati ico ni kintu kinini yatwoba dushitseko ikindi twari twifuza turagomba kugera aho mu ntara zose zo ngaha mu Burundi hashobora kuba hariho ka agence ka innovation kuko nibaza kubi atari twe twenyene tubikeneye kandi ntivyofasha twebwe gusa turakeneye yuko nabandi batonya bacu canke bakuru bacu bari mu ntara hagati bashobora gushikirwa ego ani aravuze kuri ikintu mwifuza gushaka kinini cyane nta kantu uvuga ati yoba yibagiye wo mwongererako bon nta kanini yibagiye mu bisanzwe nivyo nyene gusa ikindi kintu naco turashaka guproduiza ibintu bingana nuko abantu badusaba bangana ufite hari ukuntu usanga iyo turiko turaproduiza bibaye bike par rapport ya demande katusanga nyene umenga nituryohewe na twebwe turashaka basi kubona abakiriya bacu bari satisfait avuga ati twabahaye utuntu kandi tumeze neza ego nico kindi no kongerako aho musanzwe mukorera hoba hamaze kuza nk'abantu bakavuga ati wow kagasakoshi nagurira ngaha madame yagakunze kagasakoshi nagurira umusheri wanje yagakunze zo testimony ziramaze kubaho izo testimony rero nizo twamamwo gusa twama mu nyishu gusa n'udutapi turakora n'udutapi nuko reka tutashoboye kuboneka nga baradukunda cyane abantu dusa neza cyane vraiment ego baradushima kandi bakatubwira ati nukuri nitwiza umuntu aje akagasanga ngaha aravuga wow akana ni keza cyane vraiment cameraman ntubure kugurira wa muntu wawe urabona ibintu ni sawa ndashaka kuvugurira agasakoshi ihereni ibintu ni vyiza cyane hama nikiye kintu mwabwira abakunzi ba BDUSA n'abakunzi banyu muri rusangi je numva no bahamagarira ko dukurikirana no gukurikirana BDUSA bagira ikiganiro neza none ahamagarira n'aba-entrepreneur bariko baradukurikirana kuza baraca ngaha kuko ikiganiro canyu kiratuma umuntu aserura ivyiyumviro yari afise hama ikindi nobwira abakunzi bariko baradukurikirana nico kuja hamwe
ni ukuja hamwe ni ugukorera hamwe ni ukutaryamika impano ni ukwiyumvira iterambere buri munsi buri saha kuko aho tugeze nibaza yuko umuntu wese hageze imyaka yuko abandanya aja hejuru hagusubira hasi uwo bafise impano yose intonya uko ariko kose ingana yose ayikoresha. Na cyane cyane ubwirana babigeme wa mwigeme yirirwa aryamye mu nzu yisi oye yitera makeup abo nyene bon au fait hariho ukuntu abakobwa usanga twisuzugura ako kantu kose we wumva yukuzi ka develope hama ushobore kuja hamwe n'abandi ukore kuko ubu urabona ubuzima burazimvye nk'ubu kugira dushike ngaho urumva ingene byatugoye bisaba yuko ubura umuntu ari sharp ubu bavuga ati ubu nukuba sharp abe sharp nawe nyene kubera ko azosanga reka twamusitse muri make muvuga ati nimba umwigeme ase neza ku mubiri ase neza no ku mufuko na cane cane nkuko nyakubaha umukuru w'igihugu yakivutse umufuko wose uronka ifaranga vraiment cane cane abigeme namwe abigeme mwaciye muvuga muti natwebwe umufuko wacu utegeza kujamwo akanoti na cane cane hama tubwira abantu ko madukurikirana na cyane cyane abigeme tagata ku mubiri utagate no mu mufuko bana abigeme baratagase cyane no ku mufuko baratagase hama nawe Lorette nta kantu ushobora kubwira abakunzi ba BDUSA. Bon abakunzi kwanza tubanje kubashimira cyane ko mwashoboye kutwakira nka innovation hama abakunzi ba BDUSA vraiment n'ukuri muyekurikirane cyane kuko murabona n'ibiganiro byabo bimeze neza cyane. Bon hama abantu baba entrepreneur nabo nyene barakwiye kuza bararaba ukuntu iyo baje ngaha baza n'utuntu twudusha bon dume basi ntihagaruke bya bindi nyene habe hakanu k'amelioration ego hama BDUSA turabashimiye gose vraiment. Natwe muri BDUSA tuvuga duti we promote those who works. Ni ukuvuga utari kurakora nukorana na BDUSA udafise igikorwa gishasha nukorana na BDUSA dukorana n'abari ku kivi hama BDUSA muratahura iyo tuvuze BDUSA muratahura BDUSA c'est quoi? Je kubyo numvise ngo ni Burundian diaspora in USA. Yeah. I guess rero ni connectivity iri hagati y'abarundi n'abarundi baba muri USA nyimba ntihenze. Oya ntiwihenze kanini iyi nkuko bavuze ni Burundian diaspora in the United States of America. Yeah, ni babarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye hamwe nkuko mwebwe mwagiye hamwe. Ni nkuko mwe mwagiye hamwe. Tumenyane. Mumenyane na cyane en fait bagiye hamwe kugira ngo bashobore guteza imbere igihugu n'abarundi nk'ubu nkaje urabona nicaye ngaha aha nararonsa akazi ndashobora kuronka akantu shira mu mufuko ku bwa BDUSA ni nkuko namwe muhamagara ati wamwigeme nyarukira muri innovation plus plus witerera imbere ya en fait niyo BDUSA ikorana n'abakora ishigikira abakora niko bisanzwe bikoze reka tubashimire cyane kuba mwitavya kam mugashika ngaha mu kibanza ca BDUSA. Of course yes bakonzi ba BDUSA cyari cyakiganiro cyanyu cyakiganiro cyacu twari kumwe n'abigeme ngaha babiri basanzwe ari aba entrepreneur babikora neza bafise innovation plus plus wamwigemewe uri kuryamye karibu muri innovation barakwakira ushishikare witerera imbere ku mufuko turabakunda cyane uko mubizi ni Felix Kaongo. I love you so much. Don't let your dream be dream. You should make your dream true.